ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda aho muri hose ku isi yose. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese, kandi Imana data rurema ahabwa icubahiro cyane kuko asuye kuduha umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ubwa mbere natanguye gukengurukira Imana kuri mwese musengera abavuga butumwa ku isi yose aho baherereye. Imana y'ububasha ibahezagire. Hanyuma kuri babandi banyandikira namwe ndabashimiye cyane kuko mu ntera intege. Imana y'ububasha ibahezagire. Rero ntaraja kure ndagomba kuvugana na bene data bambajije ibibazo nkaba ntashoboye kubishura. Mumbabarire suko ntabonye ko nshobora kubishura, ariko nuko nashimye ko no bivugira habona kugira ngo nabandi bose bavyumve. Imana ishimwe. Hari mwene data umwe yabajije ikibazo aravuga ngo mbega nkaho ugiye mu ngoro y'Imana hanyuma rero ukagenda utwaye imperezwa hanyuma ntuyitange, mbega wowe ukoze icaha? Ico ni kimwe. Aravuga ikindi ati mbega ikigira 10 ko bakivuga mu isezerano rya kera, mu isezerano risha hari aho kivugwa, mbega turakwiye kugitanga? Ibyo ni ibibazo bibiri nyamukuru kandi murumva ko ari ibibazo bikomeye. Muri ibyo bibiri harimo ibibazo bisaba inyigisho zikomeye canke kugira ama recherche menshi mu ijambo ry'Imana. Kandi murazi bene data yuko hari abantu benshi bazi ivy'Imana bavyigiye bafise amadoktora muri byo, bafise impamya bushobozi ko bizi ijambo ry'Imana. Barahari, murabazi aho batumbereye canke muhora mubumva. Ariko jewe uyu Françoise muvugana nagomba ndababwire kugira ngo ntimuze muhave mwihenda ko cane. Uyu Françoise muvugana no muvuga butumwa nasengewe muri 2004 nk'umuvuga butumwa mu gihugu ca Tanzania mu ishengero nasengeramwo. Bimwe n'abamarira byose by'ingene Imana yampamagaye nibiki byose bijya byari byatwe n'Imana, bizwi na jewe n'Imana dukorana. Ariko mu biboneka canke bifadika jewe muri kumwe ndumuvuga butumwa nasengewe muri 2004. Hanyuma ivyo ndiko ndababarira rero uyu munsi jewe mu ishengero nsengeramwo, turafise ishengero dusengeramwo, naho aho ndumwigisha w'ijambo ry'Imana, hanyuma nkongera nkaba umuzezwa bigega, niko no bivuga. Rero mu bibazo byinshi mumbaza hari byinshi nshobora, hariho ni byinshi kumbure nohereza bariya babifitiye impamya bushobozi. Ariko hamwe n'ivyo yiduhamagara niyo kwizegwa, irabizi ibibazo tugiye guhura navyo, irabizi ibyo abantu bakeneye kumenya. Nico gituma rero bene data nkunda yampamagaranye ijambo, irafise ivyo yantekereye, yambwiye ati uzogendera bivuga aho uzoshika hose. Nico gituma mwese abankurikira aho muri ku isi yose, mu mvugo zanje muzokumva nkunda kwivuga. Si kubera yuko niyikunda, kumbura navyo nyene ntivyoburamwo, ariko nuko ngomba kuvuga ivyanje tuzinanyemwo n'Imana kurusha uko novuga ivy'uwundi kandi uwo wundi nkaba ntamuzi. Rero ivyo muzokumva nyinshi mu ntahe nyinshi mvuga ni ivyanje, ni vyambayeko. Hari n'ikindi gihe muzokumva ntagomba kuvuga neza ngo mvuge ko ari jewe, nkavuga nti hariho umuntu byabaye gutya ntihandi byaragenze gutya, ariko kenshi mba ariko ndavuga ivyo nzi kandi vyambayeko. Yesu nashimwe. Rero ibyo nshaka kuvuga rero, jewe nahamagawe nko gushinga intahe by'ivyo Yesu Kristo yanyigishije.
bishoboka rero yuko ico kibazo cawe kiri muri ivyo bintu Imana yambwiye, bizoba binyoroheye cane kubikubarira. Bitari muri ivyo yambwiye naho tuzogenda dusomera hamwe muri Bibiliya, ariko naho uzosanga ndakubwira ndakoriyanta mu vyo jewe nizera. Ntanze nk'akarorero kavuga ku kigira 10, kigira 10 abantu benshi muri iyi myaka bagisobanura mu buryo butandukanye. Bamwe bavuga bati kigira 10 ni authentique, kigira 10 n'uyu munsi kirakenewe, kigira 10 ni ijambo ry'Imana ridasambuka rirakugwaho. Ugasanga abandi nabo bakavuga bati oya, kigira 10 igihe cacu caraheze, cari ico mu bye ca kera ibiki n'ibiki. Urumva rero abo bose n'abavuga ngo barize Bibiliya, barize ijambo ry'Imana. None ntiwumva yuko naho nyene harimwo confusion, umuntu avyumva afata ikihe areka ikihe. Nico gituma nshimira Imana data wa twese ahoraho, kuko iyo umuntu azazaniwe Imana ica intervena, ikintervena kugira ngo yigishe umuntu agomba kumenya. Yesu nashimwe. Jewe rero mubona hano nza kubabwira ivyo Imana yabwiye. Ndashimira Imana data wa twese asumba byose yuko ibibazo byinshi cyane Yesu yanyishuriye ari ibyo bibazo uyu munsi ndiko ndafashisha bene data banyumva aho muri hose ku isi yose. Niba ndababwira kwizera nuko Imana yanyigije kwizera, nimba nzobabwira kwihangana nuko Kristo Yesu yanshikanye ahantu hitwa kwihangana, nimba hari icyo nzobabwira mumenye neza yuko ntobabarira ikintu data wo mwijuru atanyigishije. Kuko simba naje kubigisha amajambo y'Imana, ndabizi mufise mu nsengero musengeramwo ijambo ry'Imana muraryumva buri munsi. Ariko ico nje kuvuga nje gushinga intahe, kuko Yesu yambwiye ati genda ubivuge. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa biwe ati mugende mu mihingo yose muhindura abantu abigishwa banje, ati mubigisha kwitondera ivyo nabageze byose. No kuvuga ngo Yesu abanza kwigisha bariya hanyuma akaca batuma ati genda rero muvyigisha abandi. Ntagiye kure rero ndagomba kuvuga ku bintu cerekeye gutanga imperezwa. Rero ushitse mu ntahe yanje yerekeye ibyo gutanga imperezwa. Yesu nashimwe. Reka dusenge gatoya. Data mu izina rya Yesu Kristo, uzi neza yuko dukeneye byinshi kandi tugukeneye ko mwami. Cyo gituma twifuza ko muhemu wawe mwiza yoza akaturongora muri ibi bikorwa tugiye dukore muri kano kanya. Mwami Yesu ngwino uvugane natwe, mwami Yesu ngwino duhezagire, mwami Yesu ngwino turongore. Dusubije hasi imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose kivuye kuri wa mugwanizi ntikibone uburyo bwo kudushikira muri kano kanya mu izina rya Yesu. Ariko muhemu wawe yera ashigikire kino gikorwa, atwenspire mu buryo bumwe no mu bundi, kugira ngo twese mwami Yesu umugeni wawe twubakike gushika igihe uzoza kutujana uzosange atagasembwa dufise. Urakoze Yesu kuvyumvise kandi bidukoreye, ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka rero ninjire mu ntahe yerekeye ibye imperezwa. Igihe kimwe Imana yamishuriye hari mu nzozi ndota mbona ngo turiko turagenda ahantu mu ishengero kanaka, ngo twari nk'abantu ngira ngo bashika nka 4, hanyuma mbona rero tugiye nkaho wogenda kuramutsa irindi shengero. Rero tuhashitse uri iryo shengero tugiyemwo dusanga nyene turumva twarabashitsi turagenda. Abashitsi rero namwe murabizi, abashitsi barabicarika kandi banyere kubicarika nibo babicarika aho bashaka. Imana ishimwe. Hari igihe bashima kubicarika hamwe mwese nkuko mwazananye, hari igihe pasiteri bamwicarika kwiwe, hari igihe bonyene abo bantu nibo bamenye ingene babicarika. Rero natwe rero baratwicarika, hama bahejeje kutwicarika jewe banyicarika kuri banc y'imbere, abandi twazananye babicaritse inyuma, ariko hariho ubundi nabonye batwicaritse iruhande. Hama rero hagera igihe cyo gutanga imperezwa. Hageze igihe cyo gutanga imperezwa, nzambona rero haje umuntu atangisha imperezwa. Nyamuntu aza afise igiseke cyo gushiramwo iyo mperezwa, hanyuma
ku ruhande yari afise urukaratasi rurerure, nkabona rero aca ku murongo aho nari nicaye, agenda kuri urya atangura, mbona wa muntu aratanze imperezwa ashize muri ca giseke wa muntu afise mu ntoki, hanyuma nza mbona ahitanye rwa rukaratasi ace yandika imbere y'izina ryiwe, yanditse amahera atanze uko angana. Kandi mbona nta muntu n'umwe arengana, avuye kuri uyu yacaze kuja kumukurikira akava gutyo. Hanyuma rero nanje ntangwa kwiyumvira nti mbega none ko agira nshikire kandi nta mahera nari mfiswe se gutanga. Bene data ndagomba kubakebura mwebwe mukunda kugenda, ushobora kugenda ahantu witwaje ijambo ry'Imana ariko ugasanga wibagiye imperezwa. Ico rero ndakikwibukije kugira ngo ntuzusubire kugenda udafise imperezwa mu ngoro y'Imana, ngo ntitugiye kugenda imbokoboko mu ngoro y'Imana. Hanyuma anshikiriye ntangura kwibaza nti mbega none ndagira gute, ariko ataranshikira nkivyumviye gusa ko ataye nazanye ataye mfise, ntangura umutima uncamwe ngo ngo ntaco, ngo none ko kuri rya liste yabo ngo je ndumushitsi nkaba ntariko, ntivyo ntibindaba baraza kunsimba. Nkivyumviye gutyo mu mutima, ndabona umupasiteri yicaye hari imbere aca araza, mbona nzanye urukaratasi rurerure aca arampereza ngo ninandike izina ryanje. Ndandika izina ryanje, mpejeje kwandika izina ryanje, nyarukatasi sinabonye aho yarutwaye, sinabonye ko yaciye aruha uwo muntu canke ko yaciye arutwara, ariko nabonye ndandika, ariko umenga yararutwaye. Hama rero nshikiriwe sinzi ukuntu agatima kambwiye ati bazi uwo muri kumwe ko atayafise. Nca ndamurya urwara ndamubwira nti mahera ntanga imperezo, ariko biboneka yuko uwo muntu yari umuntu ngira ngo twari twazananye, twari kumwe muri urwo rugendo. Hama ndamurya inzara nti impa jewe nayo mfise. Aca kura mu mufuko wiwe, mbona mpaye amafaranga menshi murushi. Ndavye mbona harimo inoti z'ijana, za 50, za 20. Nca ndamubaza nti ndatange yose, ngo ya tanga 20. Nukuvuga ngo tangaye make yarimwe muri ayo yose. Ariko nanje umutima urambwiye ati ni gute notanga 20 kandi mfise aya yose? Ntoya. Basi nca ntanga inoti ya 50. Ndashiramwo ico bikoze, sinabonye ingene yanditse izina ryanje kuko sinabonye ko izina ryanje ryagiye kuri rya liste afise. Ariko ico bikoze naciye mbona uriya mupasiteri yicaye hariya wa wundi yambare ngo nindamuhe nandika izina ryanje ku rupapuro, mbona aciye ampereza ikintu kimeze nk'igorori, ikintu igorori sinzi ko mukizi, ni amabiye abana bakunda gukinisha, ariko ikigorori kinininya. Yari afise amagorori 3, harimwo rimwe ryari rinini ryari equivalent canke ryangana n'utanze amafaranga 50. Ni nkaho yacaronka ikintu nk'iki. Utanze 100, utanze 50 yahabwa ikigereranye, uwatanze 20 nawe yatanga akagatoya. Nzambona rero jewe kuko natanze 50, nzambona ashima igorori ryera derere rimeze nk'ikiyo ringana nka gutya. Hanyuma rero ndaryakira, ariko ndababara kubera ko atampaye rya rinini. Nkivyumvira gutya mu mutima ucurambwiye ati nuko watanze 50, iyo wari gutanga 100 aba yaguhaye kijya kininiya, kandi iyo uri gutanga 20 aba yaguhaye kajya gatoya. Turavuga nti donko rero duhabwa ingero bikwiranye n'ibyo twakoze. Nca ndabitahuye. Mwene data uri kurankurikira, uri ufise ikibazo c'imperezwa, angiye ko ndakubwira ibyo Umwami Yesu yambariye. Abo bose bicaye muri yo sengero, abinjiye baciye muri uwo muryango bose bakicara, hariho controle y'ijuru udashaka kubonesha amaso. Jewe nariko ndiyumvira ngo ndumushitsi, ariko nabonye baza barirukanga bampa urupapuro nandike. Ariko babandi bo basanzwe basengera hajya, liste yabo isanzwe iraho izwi.
ni ukuvuga iki? Imana yo mu ijuru irabizi abasengera ngaho muri iyo sengero bose, Imana irabazi, ibafise ku rukaratasi. Kandi hajya hageze gutanga imperezwa, ubwo rukaratasi umumarayika araza akazana urukaratasi rwanditse ko ya mazina yabo bose, kandi akagenda kuri umwe umwe akandika amafaranga utanze uko angana. Nariyumviriye nti mbega ibi bintu ga yemwe nibiki? Iyi sengero ikora gutya ni yahehe? Kuko mu masengero yose maze kugenda sindabona ahantu na hamwe batangisha imperezwa kandi bakabanza kwandika amazina yabo. Ni kuko muri Bibiliya je nabonye ahantu havuga ngo niwatanga ngo kubamfu niko uzomenya ico kuryo kwatanze. None abajya abantu kubera iki bandika? Nja ntangura kwiyumvira yuko umenga izo nzozi ntabwo zivuye ku Mana. Ariko mu nyuma mpemu yarampishurira arambwira ati bivuye ku Mana, ngo abinjira hajya bose amazina yabo arazwi. Aha, ngo baba bana baba bakuze bose amazina yabo arazwi. Hariho umumarayika afise liste y'amazina y'abantu bose basengera aho hantu. Nico gituma ukagiva ngaho ukagenda mu yindi shengero nkaho uri umushitsi, naho nyene ijuru rakumenya ko uri umushitsi waje aho hantu. Nico gituma baca bazana urwo rukaratasi kugira ngo nawe uronke ico wandikirwako. Murankurikira bene data? Hanyuma uko natanze rero bagaca mbona bace bampa igorori rijanye nayo natanze uko angana. Kandi uwo muntu nabonye icyantangaje yabanje kunyereka ya magorori 3 kwa kundi nyene, kuko yarazi ko nari mfise y'ijana, niya 50 niya 20. None rero kubera yuko muri aya yose nahisemo gutora ya indi ya 50. Aha, aca rero ampereza igorori rijanye n'amafaranga natanze. Aha rero binsobanurira iki bene data? Mwibuke mu ijambo ry'Imana wa mukecuru Bibiliya tubarira ngo yatanze agafaranga kamwe, kandi Yesu akamushima ngo yakoze neza cyane. Kandi hari abandi bari batanze amafaranga menshi ariko Imana ntiyabashimye. Yashimiye uwo mukecuru yatanze iryo rimwe. Kubera iki? Kubera yuko yatanze par rapport yari asanzwe afise. Naje urumva ko babanje kunyereka ayo nari mfise inoti zitatu, imwe y'ijana, iyindi ya 50, iyindi ya 20. Ariko muri ivyo nashimye gutoranya y'ijana, bambiye ya 50. Baca bampa rero ibikwiranye nayo yatanze ati akira. Njuti uri kurankurikira, ivyo binyigisha ngo Imana ntigusaba ibyo udafise, kandi muri ivyo nyene ufise urabe utanga ivy'ikimazi. Niba ugomba ko Umwami Yesu aguhezagira, azoguhezagira en fonction y'ivyo watanze. Yesu Kristo nabahezagire. Kandi ntukibaze ngo jewe ngo ntibanzi, jewe ngo oya ukavyirengagiza. Niwe vyirengagiza ntaco bitwaye, imbere y'izina ryawe bazokwandika ubusa ko ataco watanze. Kandi naravuze nti none kubera iki bandika? Ariko njani mpemu yaraca arampishurira ambwira ati barandika kuko hari igihe cuko bazoharura. Mwene data uri kurankurikira umva amajambo arakomeye cyane. Niba hariho guharura ivyo umuntu yakoze, umenye ko hariho no kwandika. Abana b'abantu dukunda kwibesha ngo je vyanje ntihango ntibabizi, ukagomba kunyegeza ngo ntibabimenye, ukagomba no gutanga imperezwa ukabanza kuraba hariya mu gishakoshi ukaraba ka kanoti kari munsi y'ayandi. Ntaco bitwaye, habona Imana, habonayo. Iyo Mana iramurika ikaraba mu gishakoshi yawe, utanze ijya mugabo hariho n'ayandi menshi warubwiza hari iyavemwaye yo gutanga ayarutajya. Nico gituma nca kwereka ngo muri ijya possibility rufise zo gutanga, wewe rero washimye gutanga ajya ehe rero nawe ivyo mukwiranye nibi. Aha ndiko ndibutsa bene data yuko Imana ikwiye kudufasha ntitube abantu b'ingumyi, ngo ube ingumyi uhebe ube ingumyi no ku Mana nayo kandi ari ibiguha. Iyumvire kuba ingumyi ugaheba ukaba ingumyi no ku Mana. Imana dutabare. Ariko nta wundi ubuhombeje, ni wewe gusa, kuko iyo watanga byinshi nawe Umwami yaguhezagira cyane. Ariko none reka basi ko watanze uko nawe uhezagirwa nkuko watanze. Imana duhezagire cyane. Ico kibazo ngira ngo ndumvise kirumvikana.
kuri wa wundi yambaza ngo mbega ngo ukoze icaha byo kuba ukoze icaha ntabyo nzi, ariko ico nzi nuko wewe igihe bazokwandika abandi imbere y'izina ryawe bazokwandika ko batanze ubusa. Kandi muri ca gihe umumarayika azoza gutanga raporo y'ibyakozwe imbere y'izina ryawe bazovuga ko ataco wakoze. Kandi Bibiliya tubwira ngo mu byo dukora byose mw'isi ngo birandikwa, kuko hariho igihe bizosomwa. Yesu naduhezagire cyane, ngira ngo wumvise mwene data kuri ico kibazo cawe. Tugende rero iki kibazo cirikeye ikigira 10. Ikigira 10 hari igihe umunsi umwe mutware wanje yandungikanye ikigira 10 ku isengero, arambwira ati ntugende untangire kino kigira 10. Hama rero ndagenda ngiye nsanga navyibagiye, ndagaruka muhira, ngarutse muhira nsanga amafaranga ndayafise. Rero kubera yuko natinye ngo ntahava abona ko ntayatanze, nca ndayanyegeza kugira ngo nzoyatange kwa Mungu kurikira. Hanyuma rero nawe wewe yiyumvira yuko nayatanze. Hanyuma hari kuwa kane Imana ikirangendera mwijoro, ikirambarira ngo mbega ngo ya mbuto yama cane warayiteye. Canavuga nti imbuto iyihe? Atenyereka igiti kinini camye gose. Aravuga ati hariho imbuto, iyo mbuto uyiteye irama gose. None niyihe? Asharambwira ngo wewe urafise imbuto utateye kandi wabwiza kuba wayiteye. Ati uko utevye kuyitera niko uzotevya no kwimbura. Sinatahuye icambwiye, ariko acarambarira ati ca kigira 10 wabwiza gutanga ehera wagiye utagitanze. None hera uyu munsi ni kuwa kane nturagitanga. Acambwira ati uko utevye gutanga niko uzotevya no kwimbura. Imana idutabare. Uyu munsi sinarindiye ko dimanche hagera, naciye ngenda ku isengero nsanga abantu bari kwisenga bajejwe kwakira ibyo bikorwa, ncanda yatanga. Imana ishimwe. Ndiko ndakwibutsa nshuti yanje uri kurankurikira, ushobora kumva warigishijwe inyigisho ikubwira ngo gutanga ikigira 10 ubu uye ntikikenewe. Jewe ndaje kukubarira uko Imana yabimbwiye, ni watanga ndagiko ndagaruka hahandi ni kuneza yawe, bigaruka kuguhesha umugisha, bikaguhesha umugisha kuri wewe, ku ruvyaro rwawe no ku butunzi bwawe. Vyose bene data bikorera Imana kandi bigahindukira bikatugirako n'ingaruka. Yesu nabahezagire, Yesu nabaha umugisha. Ndizera ko mpemu yera amaze kubahishurira ivyo niko ndababwira. Kumbure ngira ngo ikindi gihe Yesu aduhaye umwanya tuzosesangura mu vyanditswe turabe ico Bibiliya ivuga ku vyo gutangira Imana muri Nouveau Testament ibivuga gute. Hanyuma ico kumbura Imana itugiriye neza kizobicirwa kizokurikira. Imana rero yo mwijuru nibahezagire. Nariko ndabashingira intahe kuko Yesu yantumye kuvuga ijambo ry'Imana muri ibi minsi, muri iki gihe ni igihe canje kandi nkwiye kubikora nezerewe. Kandi nukuri numva nshima Imana gose mu mutima wanje kubw'uyu mwanya mfata ndiko ndaganira na bene data batuye ku isi yose, ndiko ndavuga ivya Kristo Yesu Umunyanazareti. Gukorera Imana niho tugeze gukorera Imana dukoresha ubutunzi twahawe. Ni ugomba ko Imana iguhezagira, nawe fundurura ukuboko ukora ibikorwa vy'Imana. Kandi ibikorwa vy'Imana turabizi neza yuko Imana yo mwijuru ntijya ntinywa. Oya, Imana nta nici bikeneye ku mafaranga dutanga. Ariko amafaranga dutanga akora iki? Akora umurimo w'Imana. Atuma ibikorwa vy'Imana bitera imbere bigenda neza. Aho muri iyo sengero hariho abafise amasengero bakoreramo kumbure bayakose, ya mafaranga ariha byo kuriha. Aca abafasilita kuriha ivyo bakeneye. Natwe aho dutuye ndabona dufise inzu yacu, dufise isengero yubatse, ntidukose ariko amafaranga tuguma tuyakenera yo kugira nte. Ushobora gusanga tugomba kuriha electricity, tukariha amazi,
hanyuma ushaka gusanga idirisha rirakeneye gukorwa ugasanga hariya hakeneye reparation ibintu byose bisaba amahera n'abantu b'Imana bayatanga kandi ukoze ubukoreye Imana naho wonkorera iciza kingana gute jewe ubwanje nk'umuntu sinosha kugusubiza ariko Imana nkorera nayo niyo izogusubiza Yesu nashimwe inshuti nkunda narabasomeye ijambo ry'Imana rivuga ingene Paulo agiye kuvuga ubutumwa agasengera umuntu agakira ngo abantu bo muri ico gisagara ngo baciye bamufata neza ngo baramuhezagira ngo naho yasubiye inyuma mu bwato ngo baciye bamuha ivyo yarakeneye byose mu rugendo no kuvuga iki ukoreye abakozi b'Imana uburi kukorera Imana data ntuzoyiha ibijumbo ngwige Imana data ntuzoyiha amafaranga ngwige ariko ni wakorera gukorera Imana bisobanura ngo gufasha ujya kenye bisobanura ngo gufasha ujya mukozi w'Imana bisobanura ngo gukora iki niki kubona ko gikenewe mu ngoro y'Imana ushaka kubona uti yisengero irakeneye gusiga irangi none irangi kuyisiga n'amafaranga ushobora kuba udafite amafaranga ushaka kugenda ukavuga uti jewe ndi umukomersan ndandaza amarangi uwundi ati jewe ndi umufundi nkora ibi mukagenda mukabikora ibyo byose muzobiherwa impera bikwiranye mu bwami bwa data Imana nibahezagire Imana nibaho umugisha ico cyose inshuti yanje uri kurakora kubw'ineza y'Imana haleluya uri kuriyubakira izina ritazofudika mu ijuru imbere y'izina ryawe bazokwandika bati naka yarakoze kiriya naka yarakoze kiriya nuko rero mukoreshe uburyo mufise competence zanyu mufise muzikorere mu Imana kandi gukorera Imana ni ugukora ico cyose gikenewe ku by'ubwami bw'Imana Imana nibaho umugisha Imana nibahezagire yari Françoise muriko muravugana chaîne yanje ni Habonayo ugomba kugira s'abonner ugende hajya muri YouTube wandike Habonayo kugira ngo urabe n'ibindi byinshi natanze mu minsi yaheze byoshobora kukugirira ikimazi hanyuma ugomba kuntelefona naho ni +46 768 00 65 46 Imana y'ububasha ibane namwe amen.